Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe tutanywanyi bacu mutwumviriza muherereye ijya nino hano mu gihugu cacu c'u Burundi mu 15 no mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse n'abandi mutwumviriza muherereye ijya nino mu bihugu by'abaturanyi harimo abatwumviriza baherereye mu gihugu c'u Rwanda abaherereye muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo abaherereye muri Uganda muri Tanzania Kenya ndetse n'ahandi hose muri Afrika ndetse namwe mutwumviriza muherereye mu bihugu by'amakungu yakora cyane mu bihugu by'ibiyaga binini reka ndabikaze mu makuru ya Burundi News TV ni amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatokoje mu buryo bwimbitse amakuru tuba twigiriye ku rubuga rw'intambara maze tukavuga ngo reka tubashikirize maze namwe mumashe kwiyumviriza gatanu kuri gatanu cyane tubabwiza bikuye mu vyo amatwi yanyu atigeze yumva ndakubwiriza rero kuvuga mu mvo za politike na cyane mu bari byo butegetsi nkubwiriza n'ibiri ko biravuga ku rubuga rw'intambara ubwo ni muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkubwiriza byinshi nyine cyane bikuye mu vyo amatwi yawe atigeze yumva Nintego nyene njewe niyemeje hano kwimbonesha kuri Burundi News TV aho ari byo uteguriwe kandi ukabigezwaho nanjye unyoni umugenzi reka ndakengurukiraho hajije gufyonda sabone wamanutse hasi gusa kandi sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone nyine ukiba kudusangiza n'ibitekerezo ari nako ndakomeza kwibutsa ko nyene niba nawe utarafyonda sabone kandi kukanye ko gufyonda sabone kubura gufyonda sabone ari kumanuka hasi ukaja mu kumutuka ndetse sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukibuka kudusangiza n'ibitekerezo ari nako wakomeza kwana tugatanu kuri gatanu ariko kandi nkubutsa ko wakomeza ugasharinga inkuru zacu kugira ngo zibashe kujya no kubandi bazikeneye mu ngingo nkuru turibuze kwibandeho mu makuru turibuze gushikiriza ndakubwiza ko nyine mu bihe Neva yaramaze gutangaza ijambo rikomeye cyane aho yaramaze kuba ku igihugu ciwe arimva isatangaza umugambi ukomeye cyane wo gutera igihugu cy'u Rwanda General Everton Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi cacu akaba avuze ko nyene we agomba kuza gutera igihugu c'u Rwanda aho yemeje neza ko nyene umugambi wagomba kugeraho mu rwego rwo kugira ngo abarundi bagire ivyo bageraho kandi babikesheje mu gihugu c'u Rwanda dore ko beshe nyene babashaka guhungira mu gihugu c'u Rwanda abandi bakaba bashaka kujya mu bindi bihugu cyane hano ibindi gihugu c'u Rwanda ndetse Everton Ndayishimiye akaba avuze ko nyene azabcisha umugambi wo gutera igihugu c'u Rwanda ndetse akaba amaze gutangaza yuko akariko kanya ko kugira ngo atere kandi ko atozigera asubira inyuma nta kintu na kimwe kizigera kimuhagarika murakaza neza ro mwese mwidorido y'amakuru n'abateguriye ndanakubwirize ko muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ibintu vyadogereye cyane aho nyene inyeshyamba za M23 zimaze gupfa yari nyinshi cyane ndetse bikaba biri kuvuga ko beshi bari buze gushira bitewe nuko nyene ibitwaro vya kirimbuzi by'abatanzania bimaze kubarimbura bose bikaba vyarabambuye uduce twose bari barafashe ndetse bikaba biri kwibazwa niba barasubira aho baturutse cyangwa se barajya guhungira mu gihugu cy'abanyije u Rwanda na cyangwa se niba baraja mu bindi bihugu bumvikana hatarimo u Burundi Uganda ndetse n'ibindi bikigikiye igihugu cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo tugira kandi nyene nkubwirize niriko biravugwa mu gihugu cy'u Rwanda nkubwirize biriko biravugwa mu gihe c'amatora murabizineza ku Rwanda rufise amatora mu Misiri imbere aho Rwanda ruri kwitegura gutora umukuru w'igihugu mu bisaba mu kwa karindwi mu 2024 bizakurikirana kandi n'amatora yo muri Uganda nibyo turaza kugira ko mu idonedo y'amakuru nyene naguteguriye Neva rero akaba yo kamejeje Neva akaba yavuze ko agomba gutera igihugu cy'u Rwanda akaba yavuze ko nyene nta kintu kizigira kimuhagarika akaba yakoranyije iponera kuri ziwe zose ndetse akaba yanakoranyije n'abandi bategetsi n'abasoda b'u Burundi kugira ngo babashe kunoza umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda murakaza neza ro mu gihugu cy'u Burundi murakaza neza mu gihugu kitagira amazi murakaza neza mu gihugu kitagira ibitoro murakaza neza mu gihugu k'inzara murakaza neza mu mva ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se nimugoroba ariko nacato mudafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa gwimvire vyishi amatwi yawe atigeze yumva idorido y'amakuru ni mukanya gato cyane kuri mukoro wawe ko urumviriza tubunyona umugenzo wayo kaza
wakaze mw'idorido y'amakuru utegurirwa nanje Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yacu ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe udendi dabashikira idahwema kubashikiriza vyinshi cyane bikuye mu ivyo amatwi yawe atigeze yumva. Reka ndagukengurukire cyane rohe ujije kutwumva ufashe umwanya wa kugira ngo ubashe kumviriza vyinshi amatwi atigeze wumva, maze natwe ivyo turiko turakora yagira ubashe kubishikiriza n'abandi batace bashije kuvyumva. Murakaza neza iwacu Burundi, murakaza neza mu gihugu kitagira ibitoro, murakaza neza mu gihugu kitagira amazi, murakaza neza mu gihugu cy'intambara, murakaza neza mu gihugu kitagira umutekano, murakaza neza mu gihugu cy'ibihombo gusa, murakaza neza mumva. Nimwese rero reka nangure kuri iri jambo y'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye aho yadukanye umuvuno mushasha ndetse n'umugambi ukomeye cyane wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye akaba yemeje ko ngo agomba gutera igihugu cy'u Rwanda ngo ikindi kandi nyene atazigera asubira inyuma, uko umugambi we ngo yari yashizeho we na Kisekedi bagomba kuwunoza paka bateye igihugu cy'u Rwanda. Bafise rero intumbero ikomeye cyane, bafise gutera igihugu cy'u Rwanda ndetse akaba ari gukusanya ibitwaro vyinshi cyane n'ibimodoka ari vya kirimbuzi, aho cyane cyane hari imodoka zari zaraguzwe na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yoba izihaye neva kugira ngo abashe gutera u Rwanda, dore ko bari bafisanye uyu mugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, na cyane cyane ko Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo we ubwe yavyitangarije ubwo yari ari kwiyamamaza mu matora yatsinze yo kuyobora Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, akavuga ko azasaba Sena ikamuha uburenganzira kugira ngo nawe nyene abashe guhagarara igoma arase i Kigali. Mu kubikorera akaba abicishije mu mukuru w'igihugu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, aho amusavye ko nyene we agomba kuza gutera u Rwanda ndetse ko nawe aramuha ibitwaro bikomeye cyane, aramuha ibimodokari n'ibifaro vy'intambara ndetse ibirenze ku ivyo ngivyo aramurungikira n'abasirikare benshi bari bari Kinshasa maze baze bafatanye mu rugamba Neva yiyemeje. Ahubwo rero ikigendero hakaba bakomeje kwibaza ni niba Neva azotsinda ubwo rugamba mu gihe imbonera kuri ndetse n'abasoda biwe bose bashiriye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, abandi baranyurujwe, abandi barahunze kubera intambara, aho cyane cyane abenegihugu bari kwibaza icyo Neva ariko ararwanira bakibuze. Vyakomeye cyane rero, vyabaye akaroro, vyabaye ibikomeye cyane, vyabaye ibikangazani waciye Burundi, aho benshi cyane bariko baragaruka no ku majambo ejo yatangaje, aho yavuze ko igihugu ciwe ari imva. Neva yabitangaje mu majambo akomeye cyane, aho yavuze ko igihugu cy'u Burundi ari imva, ndetse ibi vyaje kugaruka ku banyagihugu benshi cyane ndetse n'abasoda benshi. Nta muntu bari kurebana ayingwe, bose bari kurebana ayingwe, bose bari gusira, bose bari ko baratungana bapfa ko nyene Neva yoba yaravuze ko igihugu cyabo ari imva, aho yavuze ko abarundi bose ata murundi muzima urimo. Ibi ngibi rero nyene bikaba bitavuzweho na rumwe mu banyapolitike bagiye batandukanye, aho bose barakaye cyane. Abategetsi bane Burundi bakaba bafise ubwoba ndetse bakaba barakaye cyane. Ntabwo rero vyatinze Neva yahise yanafata umwanzuro wo kuvuga ngo agomba gutera igihugu cy'u Burundi, maze yamara gutera igihugu cy'u Rwanda agahera ko nyene ajya no kugwanya ibindi bihugu biri kumugwanya, ndetse mu majambo yitangaje yavuze ko igihugu cy'u Rwanda agomba kugituza abarundi bose. Hakaba hari kwibazwa niba uyu mugambi wiwe azowugeraho cyangwa se niba atazowugeraho. Vyabaye akarorero rero, vyabaye akaramaramaza, benshi bari kwibaza ivyo ari byo vyabacanze. Biro nubwo biri kuba mu 2023 yo irageramiwe cyane, mu 2023 yoba iri guhunga. Mu 2023 nyene no umururwa w'abaroberi b'abanyarwanda ndetse bamwe bari baratutse mu gihugu cy'u Rwanda, abandi baraturutse hano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bari baratuje ndetse babaga mu birunga vya za Nyiragongo, ariko mu nyuma baze kubura intwaro kugira ngo barwanire uburenganzira bw'igihugu cyabo, dore ko bose ari abakongomane. Ibintu igihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yama ihakana, ivuga ko aba M23 atari
abakongomani ahubwo yo kavuga ko ari abanyarwanda. Ni mu mvo nyene ihora yamiriza igihugu c'u Rwanda gufasha umutwe twaje ibigwanisho M23 ibintu igihugu c'u Rwanda cyo cyama kivuye inyuma. Ibi Tshisekedi abikoresha mu manama agiye matandukanye, aho iyo ataraniye mu manama hirya no hino mu bihugu yama avuga ko u Rwanda ari rwo ruri gutera Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nubwo bimeze gutya rero nyene bikaba ari akarorero gusa ndetse bikaraba binateje inkeke vyakomeye cyane nyene birateje impungenge, dore ko nyene benshi bariko barapfa abandi bakaba bariko barakomereka, cyane cyane igitigiri c'abarundi benshi bamaze kuburira ubuzima muri ino migwano, abandi benshi bakaba bamaze guhunga bava hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu majyaruguru c'igihugu, abandi bagenda bagana muri Sud Kivu, dore ko benshi bari muri Nord Kivu ariho babonaga umutekano. Tubutse ko muri Sud Kivu ari naho hari abandi barundi bari kugenzura iyi ntara ya Sud Kivu mu mvo nyine zo kuharinda umutekano. Biro bikaba vyaratumye Neva nawe ashinzwe kugurisha abaturage benshi ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ndetse afata n'imbonera kuri ziwe n'abasirikare bose abasha kubagurisha muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mu majambo akomeye cyane yari atangaje we ubwo yabashije kwivugira yuko Neva ngo ajya ibihumbi 200 vy'amarundi ku munsi. Mwayo mafaranga ro ajya ibihumbi 200 vy'amarundi ku munsi Neva yaba ajya ubwe yabashije kuvuga yuko nyene ngo imiliyaridi y'amarundi ayijya ngo mu myaka 13 yonyene. Bikaba vyabaye akaroro, kaba ariho abanyagihugu n'abandi banyapolitike batandukanye ariho bahereye bavuga ko Neva agurisha igihugu ciwe, ndetse akaba bari kuvuga yuko nawe ivyo yagiye akora bitangiye kumugaruka. Everton Ndayishimiye nyene namwe muramuzani wacu Burundi niwe urongoye igihugu cacu c'amabara, igihugu c'umugayo, igihugu nyene benshi bari kukita imva, abandi bari kukita igihugu kitagira umuco, igihugu aho ataba ibitoro, igihugu kitagira amabuye y'agaciro, igihugu kibaswe n'inzara, igihugu cy'ubwicanyi gusa. Ni mu mvo nyine z'uko hano iwacu Burundi hari gupfa ubwicanyi bugiye butandukanye, aho benshi bariko barapfa, abandi bakaba bafise ibibazo bikomeye cyane by'inzara, ariko abari gupfa benshi bariho ko baragandagurwa, cyane bakaba bari kuvuga ko ari kugandagurwa n'umuhari w'urwaruka CNDD-FDD, imisoresore ya CNDD-FDD bita imbonerakure, ikaba ariyo iri kwica abo bene gihugu. Birakomeye cyane rero nyene mu bice bigiye bitandukanye, abene gihugu benshi bariko baragandagurwa, abandi bakaburirwa irengero, abandi bakanyuruzwa, iminja nyinshi, abigeme bose bakanyuruzwa, abandi bagafatwa ku nguvu. Ibi byose tubutsa ko biriko biraba leta ya Neva iriko irarebera. Ubutegetsi bwa Neva benshi batanguye kuba ko ataco bwisoboreye, abandi bakavuga ko bwagira ico bakora kugira ngo bubashe guhashya aya mabi ariko arakorerwa abarundi hano mu gihugu cacu c'u Burundi imbere. Vyabaye akarorero abantu bakibaza niba abarundi bari hanze y'igihugu bariko barakorerwa ibintu bikomeye cyane yicarubozo niho njyabwoko, abandi bakanyuruzwa, abandi bagafatwa ku nguvu, cyane abigeme n'abakenyezi, bikavuga ngo niba no mu gihugu imbere ariko biri gukorwa hazacuriki. Benshi bo bakomeje kugira inama Everton Ndayishimiye kugira ngo arangize ibi bintu biriko biraba mu maguru mashasha, ibintu Neva watariko ariyumvisha na gato, ndetse akaba ariko aravuga ati ese bizoherera hehe. Niva watacu imubwe habwo weco bimubwe no kwicarira akirira imiliyaridi yiwe y'amadolari, aho bivuga ko ngo afise imiliyaridi y'amadolari kandi ngo yose aba agomba kuyahekenya gusa. Reka vyabaye akaroro kandi Neva akaba agiramiwe cyane. N'ivyicano ndagenda nkubwiriza, abandi bariko baricwa n'inzara, abandi bariko baratabaza, abandi bariko nyene barahunga, cyane ne wacu Burundi vyabaye akarorero gusa. Shitwanywanyi bacu twakwibaza ngo twese nk'abarundi n'abarundi kazi twakora iki kugira ngo igihugu cacu kigaruke mu mahoro, dore ko n'abari hanze ariko bariko baratubonera. Rero niki twakora kugira ngo Uburundi bwacu bwongere butere imbere, niki twakora kugira ngo Burundi bugaruke
mu maboko mazima kandi dukomeze dufashanye tugere kuri byinshi cyane cyane bikuyemo ivyo amatwi yacu atigeze yumva. Vyabaye akamaramaza, vyabaye akaroro ndetse birateje inkeke, ariko nyine nta kundi twakora. Ariko ico nifuza nuko abamenyesha amakuru batandukanye hano iwacu i Burundi, abake bose twashira hamwe maze tukamagana ubutegetsi bwa Neva buriko bwita igihugu cengwa nimva. Majambo akomeye cyane yakoresheje avuga ko igihugu ce kirutwa n'abayahudi, mu gihe kandi avuga abayahudi bo yoba atanabazi neza, ahubwo ari ukwerekana ko igihugu ce cigeze ahabi, kandi yanabashije gusigura ko yicuza kukiyobora nkuko ari bireko birabera iwacu i Burundi. Nakoro gusa mu mvuzo ko n'abashikirangaji ndetse n'abategetsi bakomeye bamaze kutwihakana nk'abarundi. Ubu rero tukaba twese twiteguriye intambara ikomeye cyane, intambara igiye kubera mu gihugu cy'u Rwanda, intambara iyobowe na Neva Justin Everest Ndayishimiye. Aka kanya bo bafashe ibimodokari vy'intambara n'ibindi bifaru bikomeye cyane, bakaba batangiye kwerekeza ku mupaka w'u Rwanda, aho bavuze ko bagiye kugenda binjira i Kigali, kandi Neva akaba amaze gutangaza ko agiye kwinjira i Kigali arasa gusa bibaye akaroro. Natwe turicaye ku gatebe gatamirijwe amakuru kugira ngo natwe twicaye tuyabwirize ivyo mutwanyu ategetse yumva, maze natwe mutore mu mashe mwiteguye kuyumva, maze murabashikwa natwe uko tubikene, kandi namwe mukomeze mudushyigikira uko bigenda kose, ariko mukomeza gufyonda sabone niba mutarafyonda ko, kandi mukwa kudusangiza n'ibitekerezo. Reka mbidasubiki hangara twanywanyi bacu mutwumviriza muherereye igiye nino hano iwacu i Burundi, natwumviriza muherereye mu mande z'ibihugu by'abanyi, natwumviriza muherereye mu bihugu vyo mu makungu akora cyane mu bihugu vy'abaga birini kandi bakengurukiye cyane. Gusa mbibutsa ko amakuru yacu arakagaruka kuri mukuru nje mwamuko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao.